nanejejwe no kuririmba indirimbo zo ku musaraba. Amen. Kuko ku musaraba niho naboneye amahoro. Haleluya. Dari ya mugenzi wawe ati ku musaraba niho naboneye amahoro. Amen. Amen. Indirimbo amagana 249. Indirimbo iri kuvuga ngo nitegereje umusaraba. Ndagusaba ngo uririmbe n'umunezero kuko niho twaboneye amahoro.
iyo telefone yawe wasizemo password ukayibagira, ni ukuvuga ngo telefone ucuta. Rero no mu kwizera kwacu turafite password. Bari mugenzi wacu mu kwizera ko ufite password ukayibagira, ni ukuvuga ngo bica birangira. Amen. Haleluya, haleluya. Password yacu yo mu kwizera ni amana yawe.
umugisha. Wewe umukozi w'umuhanga reka usobanura ishengero ryawe. Ndagusabye ngo abe mikoro nawe ube isauti muri we, uvugane n'ubwoko bwawe. Natwe Mana turagusaba ngo duhe gutekereza, twumve icyo ugiye kuvugana n'umukozi wawe. Yesu reka dusobanurire, reka mwambike ubwiza Dawidi wandikaga Musa tuze ku musozi wa Sinayi agiye kugira ubwoko bw'Abisirayeli. Wera yambaye ubwiza budasanzwe, ubwiza bw'imuhira bwari bwahavuye, umwambiko ubwiza bwawe wabunyuriye mu gicu. None Mana umukozi wawe agiye kuduga umwambiko ubwiza bwawe. Tugusabye bwaca bukira Mana, ducishe bugufi ngo weho ushirwe hejuru binyuriye mu mukozi wawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo mukiza wacu twese tuvuge ngo amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Amen, amen. Ndagusabe tugeze akanya keza kuko udapfusha ubusa. Hakiri waba wasohotse mu zindi minota zagiye, ariko ugu munota ndagusabe. Bwana Yesu asifiwe. Umukozi aza guhaguruka, ndagusabe umurebe mu maso no mu kanwa. Gira mugenzi wawe ngo ibyo avuga binyinjiremo. Bwana Yesu asifiwe. Ibyo avuga binyinjiremo. Jewe ndamureba mu maso kuko ibyo avuga binyinjiyemo, nanjye nibyo nzabwira abandi. Sibyo? Haleluya, haleluya, haleluya. Umurebe neza ibyo avuga bikwinjiremo, kuko hari uzatoranywa nawe kujya kubwira abandi, uzababwira ibyo iwawe undi yavuze. Sibyo? Rero mugateka kiwe ahagurutse, twese turahereza Imana icyubahiro. Yamuhaye ubuzima natwe ikabuduha kujya tuze tumwumvirize. Ndagira ngo uyu mwanya nuwe aze awukoreshe abwire ishengero icyo Imana yamurungikanye. Sibyo yewe? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Urazomfasha mwami wanje sinzobikira roho. Urazomfasha mwami wanje sinzobikira nganzira Mana. Uradufasha mwami wacu nitubikira nganzira mami. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Nanje ndashima Imana yongeye kunyemerera guhagarara imbere y'ishengero ryayo. Nawe uvuga uti Imana ishimwe. Witabire amen. Nongeye gushimira Imana kubw'ishengero ryayo rikoraniye hano kuri uyu munsi uri hejuru. Nongeye gushimira kubw'abakozi b'Imana bari hano kuri uyu musozi. Nongeye gushimira kubwa mpwemu yera yemeye
kudukoranya twese kuri uyu munsi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo ryo kuri uyu munsi, abari hano nijoro twarize ijambo ryo gusenyura. Haleluya. Amen. Ijambo ryo gusenyura. Uyu munsi Imana yabonye ko dukwiye kugaruka kw'iri jambo ryo gusenyura. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo ryo gusenyura ni ikintu kiba gihagaze cyangwa kiba gikomeye, hanyuma umuntu akagihenura kigahenukira hasi, ari inzu igasambuka, ari imodoka igasambuka, ari ikindi kintu gikomeye kigasambuka. Nk'uko wowe nanje dufise ubuzima, mugabo Imana igombye umwanya uwo ari wo wose ibudukurako bukagenda, tukaba tugize nte dusenyutse. Imana itugirire imbabazi. Rero nijoro twarabonye ingene Abisirayeli bazengurutse igisagara kimwe citwa Gwiki. Hanyuma bakizenguruka umunsi wa mbere, bakizenguruka umunsi wa kabiri, bakizenguruka umunsi wa gatatu, bakizenguruka umunsi wa kane, gushika ku munsi wa gatandatu. Iyo minsi itandatu yose itegeko ryo gusenyuka kw'ico gisagara ntiryari bwatangwe. Ariko hageze ku munsi w'indwi, ubwo rukuta rwari ruzengurutse Yeriko, ngo barakizenguruka icarimwe, Yeriko iciragira nte irahenuka kubw'izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Uyu munsi rero ngomba ngusabe untege amatwi, kuko ibintu byose byatumye bikuzenguruka uyu munsi bigiye gusenyukira hasi mu izina rya Yesu Kristo. Umwansi wawe yatumye kuzenguruka mu myaka yawe yose umaze kuvuvutse, uyu munsi bigiye gusenyukira hasi, kubera umwami wacu uyu munsi yakwemereye gushika hano. Indwara ziri muri wewe uyu munsi zigiye gusenyukira hasi, amagogo waciyemwo uyu munsi agiye kuba iherezo ryawe. Vuga amen. Vuga amen. Kubwa Yesu Kristo yemeye kuba uri hano, wugurura umutima wawe kuba mumubwira uti ngomba amagogo yanje yose asenyukire munsi y'umusaraba. Haleluya. 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 Kira mugenzi wawe ati uyu ni umunsi mwiza. Imana yemeye kuba hano kugira ngo wumve ijambo ryanjye. Haleluya. Haleluya. Abo ijambo ry'Imana boneka hariya mu bacamanza, abacamanza igice c'indwi abacamanza igice c'indwi turasoma umurongo wa 16. Nomero zo hepfo na 286. Ya murongo wa 16 turahagarara kuri 18. Ntawabonye ngo asome. Nkuzaniye ishikanwa nkaritereka imbere yawe, nawe aramwishura ati nuko ndakurorera gushitsa ugarutse.
nuko Gidiyoni yinjira iwe abaga insuguru y'impene acumba udutsima tutambiwe mu ifu iri ku rugero yitwa efa, inyama azishira mu nkoko, umufa wazo awusuka mu rwabya, abimusanza munsi ya ca giti c'umweroni, aramushikanira. Maze uwo mumarayika w'Imana aramubarira ati, abira izo nyene niyo abira izo nyama niyo mitsima ubishire kuri ico kibuye, ubisukeko n'uyo mufa, nuko abigira kuno, nuko abigira kuno. Amen. Niri niryo jambo ry'Imana. Ntungera abacamanza w'16 nasomye hatariho, nagiye 6 mu ntunge, uwahabonye asome neza 7:16. Amen. nuko abo bantu gukora amajana 3 abagabanyamo imitwe 3, umuntu wese amuha inzamba n'umubindi uri gusa urimo urumuri runini, arababarira ati mujye kundarira ko uko njya gukora abe ariko ukora. Nitwashika ku nsago za mbere uko njya kugira namwe mugire kuno 18. Sinakuza inzamba yewe nabo turi kumwe bose, namwe mugire kuza inzamba ku mpande zose zabo bashagaje, mwihe akaruru ukuhoraho na Gidiyoni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana, murakoze bakozi b'Imana. Umurongo wa 17 arababarira ati, muje kundabirako uko nja gukora abe ariko namwe mugira nte. Uyu munsi dufise abakozi b'Imana bari imbere yacu, ntituraja ingene Yosuwa yarongoye abantu bakazenguruka kijya gisagara c'Yeriko, ariko uyu munsi ndikwira ijambo ku murongo wa 17 ritubwira ngo arababarira ati, muje kundabirako. Bwana Yesu asifiwe. Abakozi b'Imana bari imbere yacu, abarongozi bari imbere yacu, nibo citegererezo cacu. Imana iravuga ngo tubarabireko ibyo badutegeka, ibyo batubwira bivuye mu ijambo ry'Imana, tubarabireko, tubakurikire, tuvuge ibyo bavuze, tugere ikirenge mu cyabo, uretse icitwa icaha. Mbega bari imbere yacu natwe twokora icaha, ariko icyo cyaha dukoze ngo ntugikwirikirane, ariko iciza kituvuyeko ukiturabireko, ingene dutambuka, ingene twambara, ingene tuvuga, ingene dukundana. Ariko niba twangana, nawe ntudukurikire, kuko mpemu iva kuri Satani yanduye irashobora kwinjira mu bakozi, nk'uko mu minsi mbere navuze, ugasanga umukozi aho yokoretse ishengero injira ijya mu ijuru, ariko arabatwara ikuzimu. Imana itugirire imbabazi. Hariho n'amashengero menshi ubu abakozi babo bagiye ikuzimu, imbaraga bakoresha ziva kwa Satani, barambitse ikiganza hejuru y'umuntu, uwo mwanya nyene zamuhemuza icaha zimuhenura agahenuka. Abo sibo ndiko ndavuga, ariko ndavuga ngo arababarira ati, muje kundabirako uko nja gukora abe ariko mukora namwe. Nitwashika ku nsago za mbere uko nja gukora namwe mugire kuno. Bwana Yesu asifiwe. Insago za mbere, urusago rwa mbere, aha turi ni mu rusago, mu ruhongore rw'Imana.
turi hano nizere yuko atabindi vyiyumviro bishobora nimba vyoza naho bivuye kuri wa mwansi Satani. Ariko iyo uri hano abakozi b'Imana bavuga ngo ungarurire umutima wawe n'amaso yawe ubintiza akanya gatoyi. Nico gituma rero uyu mukozi w'Imana yanditse igitabo yariko arabwira uyu muntu amubwira ngo uze kundabirako. Nanje nagomba nakubwire ngo abakozi b'Imana bari hano imbere yawe bakubera akarorero ubarabireko ivyo bakora. Gabire navuze ngo amagorwa yawe yose uyu munsi agiye gusenyukira hasi. Ingorane zawe zose uyu munsi zigiye gusenyuka. Imbere y'Imana byose birashoboka. Nta kintu na kimwe imbere y'Imana kidashoboka. Ariko wewe nimba ukira gusa, nimba ugisambana, nimba ugitukana, nimba ucankana, nimba ukiborerwa ngo reka nsome gateye ntawumbona, ni wewe uyu munsi uza kuza imbere y'Imana. Ndazi yuko Satani uyu munsi afata ishati n'isuruwari n'igitenge ngo kuba wicaye, ariko ngo hahigwa uwunyatura imbere y'amaso y'abantu. Yesu nawe ngo azomwatura imbere ya se n'abamarayika. Haleluya, haleluya. Mu rugendo turimo ruca mu ijuru ntidukwiye kuraba mwene data ngo tumutinye. Uwo mwene data nawe azoja imbere y'urubanza nk'uko nawe uzoja imbere y'urubanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Umuntu uwo ari we wese ari hano mu isi azoja imbere y'urubanza. Ariko hari abantu batiyumvira ibyo. Iyo uriko urababwira gutegura inzira zabo ngo bagorore iz'ibihamo zabo, bakubwira ngo we vuga uheze ugende wicare. Ariko nabwo bamubwire ngo Imana ivuze uyu mwanya ati ndagukuyeho nindahagarara. Imana ivuze iti iyi midugu ubwiramo mu kuja ku kazi ndayihagaritse, wova muhira n'amaguru ukagenda ku kazi. Imana ivuze iti ni wewe nguhamagaye uyu munsi ngo muze kunkorera, ukanka uhura n'iki? N'inkoni. Inkoni ivuye ku Mana. Imana tugirira imbabazi. Nico gituma rero uyu munsi mvuga ngo byose birashoboka imbere y'Imana. Aravuga ngo mundabireko, aravuga ku murongo wa 18 ngo ninavuza inzamba jewe nabo turi kumwe bose namwe muce muvuza inzamba ku mpande zingahe? Haleluya, amen, haleluya, amen. Turaje kuraba igisagara ca Yeriko ingene Yosuwa yarongoye bajya abantu nuko bakazenguruka kijya gisagara. N'iri jambo ry'Imana naryo mukozi w'Imana avuga ngo uko nza gukora abariko namwe mukora. Uko abakozi b'Imana bakubwira biciye mu ijambo ry'Imana bitavuye mu kanwa kabo, abariko nawe ugira nte ukora. Uyu munsi amujima ngo nimutegure inzira y'Uhoraho, mugorore iz'ibihamo ziwe. Umunyabyaha reke agaruke pande nawe agira nte tumpepe Bwana Yesu. Umuntu azoza kubwira ngo nta kwihana ibyaha mu ijuru tuzogendayo. Abantu benshi baravuga ngo mu ijuru tuzogendayo Imana itugiriye imbabazi. Nindakubwiye ngo Imana iragiriye imbabazi utazisabye. Imana ntishobora kugirira imbabazi utazisabye. Nicyo gituma Imana yasizeho umwanya wo gutegura ubugingo bwawe. Mugabo uyu munsi uraza ukicarira hano. Ndabwire hariho n'abahengera ijambo ry'Imana ariko riravuga kazibona barahagurutse barayobayombye. Nta wundi mwanya uzokira utumvise ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ngo ni imbugita ikeba hirya no hino. Uyu munsi ijambo ry'Imana urashobora kuryumva hatihagire na rimwe ico rikumarira, ariko hari uwundi aryumva rikinjira mu mutima wiwe
ndetse no mu musokoro rikamubwira, rikamuhanura, rikamwereka nk'uko nanjye ryanyeretse igihe nari muri Babuloni. Imana ingirira imbabazi. Babuloni ni hariya muri Egiputa. Egiputa ni hariya mu isi, ni hariya mu byaha, hariya wahoze, hariya nahoze. Mugabo Imana ikatugirira imbabazi ikadukurayo. Uyu munsi twitwa abana b'Imana. Ariko nagomba kubwire, si bose bitwa abana b'Imana. Harimo abantu n'abana. Wewe uri hano utarakira umwami Yesu ngo abe umukiza n'umucunguzi wawe, uraba umwana w'Imana, uri umuntu w'Imana. Abantu n'abantu bose baremwe n'Imana, abo nibo bitwa abantu b'Imana. Ariko abana b'Imana ngo nabama bayisenga, nabama bayikorera, nabama bayibwira amaganya. Wewe wibereye mu byawe, umunsi umwe gusa ukakunanira kuza kwisonzesha. Imana ikugirira imbabazi. Babishengere ngenda ryuzuye hano. Ninde muntu yoja mu rugamba atabanje gutegura ivy'urugamba? Ninde muntu yoja mu rugamba bakamushikiza ku ngoho ngo ingoho ngiyikoresha, womenya kuyikoresha? Nico gituma rero urugamba mu kurugwana ubanza gutegura, ukaja mu masengesho, ukabwira Imana uti Imana ngomba nje mu rugamba, kandi kuja mu rugamba kwanje ngomba unshigikire nk'uko bashigikiye Gidiyoni. Gidiyoni ngo bamuhaye imyambaro ngo arayambara imubera minini, ariko haleluya, mu izina rya Yesu ndakunesha. Nuko aragenda kuri Goliyati ahitana amabuye gusa n'imanati yiwe, aravuga ati wowe unziriye nimbugita n'amacumu, ariko jewe ndakuziriye mu izina rya Yesu. Nuko arazunze imanati yiwe ayitera ibuye rimugwa mu gahanga. Nagomba nawe uyu munsi ukoresha amasengesho yawe, ubwira umwami uti mwami wanje ngomba unkoreshe, nkoresha ngubite Satani n'abamarayika biwe mu izina rya Yesu. Ibyo birashoboka. Vugamina, 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 vugamina. Mwami Yesu ari hano uyu munsi. Nagomba wugurure amatwi yawe wumve. Uwumva niyumve, uwumva niyumve, uwuzibira amatwi nazibire. Ariko uyu munsi abakozi b'Imana tuko turakaraba. Aravuga ngo uko nja kugenza aba ariko nawe uja kugenza. Umugabisha dufise n'umwami Yesu. Amen. Mugabisha dufise n'umwami Yesu. Niwe mukomanda dufise mu ntambara, niwe dufise ayobora urugamba. Wewe dushobora kuyobora urugamba kubishobore wenyene utari kumwe n'umwami Yesu. Mwami Yesu akugirire neza, mwami Yesu yongera angirire neza. Uyu mwanya turi hano tugomba kumenya intambara turiko turagwana ngo siya bakoresha inyama n'amaraso, ariko mwami atugirire neza, mwami atugirire neza. Intambara turimwo si y'inyama n'amaraso, ariko ni y'impemu. Abari mu mpemu nibo bamenya bati intambara turimwo imeze uko, ariko utari muri mpemu urigayagayira, nta na kimwe uvuga, ubona buca ukabona bwira. Iyo ugiye kuryama ugashuka uhenuka guhirira gusa, nta no kubwira umwami atewe Yesu iri joro nzigame. Ariko kuko uri umukozi wiwe nta na kimwe gukoresha, agenda gusa kuri bajya bizeye Imana akaribagerageza kubatwara no kubagirira nabi. Ugasanga mu ijoro haje inzozi z'ubusuma, z'ubusambanyi, zo kuzura imizimu yapfuye bikakuzako, sugira ngo wakoze icaha, ariko ni kubera uri mw'isi, kandi isi nayo iriko irajana n'abayo, mugabo ukageragezwa mu bisi. Imana itugirira imbabazi. Nagomba rero uvuge ngo uyu munsi, uyu munsi, vuga uyu munsi, uyu munsi Imana ingene
nangendere mve mu byo narimwo nizera umwami Yesu fata urugendo ruca mu ijuru inzamba niyavuga nzoyumve ndagusanganire urakoze mama haleluya 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 aravuga ngo mwihe akaruru muri muti kubw'uhoraho na Gidiyoni turatsinda haleluya kubw'uhoraho na Gidiyoni ari hano ni pastori Salvatori ni pastori Eraste ni pastori Gode n'abarimu n'abaririmbyi ni shengero bose bakorera mu Mana abo nibo ba Gidiyoni ariko umwe gusa twirata ngo kubw'uhoraho subiramo kubw'uhoraho ndanesha amen mama utugirire neza uyu munsi ngomba kunesha uyu munsi ngomba kuva mu byo warimwo gende turabe inzego za Yeriko ingene igisika ca Yeriko ingene casenyutse Yosuwa arongoye ingabo ziwe Yosuwa 6 umurongo wa 3 gushika ku murongo wa 5 Yosuwa 6 umurongo baravuga ngo muzemuke ico gisagara mwese ari ngabo muzemuke rimwe kumara iminsi 6 kandi abaherezi baze bajyane inzambamyi n'amahembe y'imfizi y'intama bagende imbere y'isanduku maze umunsi ugira indwi muze muzenguke icyo gisagara igatangabuke kandi abo baherezi baze bagende baravuza izo nzamba 5 maze ayo mahembe y'imfizi y'intama nibayavuza ijwi rirangirije mukumva ijwi ryayo abantu bose bace biha akabo icyarimwe maze uruzitiro rw'amabuye rw'icyo gisagara ruca rukonkokera hasi abantu bose bace barengagira umuntu wese aho yari atumbereye 6 geraho kuri 5 maze ayo mahembe y'imfizi z'intama bayavuza ijwi rirangiriye ukumva ijwi ryayo abantu bose bace biha akabo icyarimwe maze uruzitiro rw'amabuye rw'icyo gisagara ruca ruhongokera hasi abantu bose bace barengagira umuntu wese aho yaratumbereye amena amen Bwana Yesu asifiwe jamani haleluya mani bado mnanipenda ndio bado mnanipenda ndio hebu tuinue hivi basi kama tunanipenda mwijuru sugufa gukandagira oya Yesu gufa gukandagira gukandagila oya Yesu gufa gukandagila ngo muze muzenguruke ico gisagara ari bangahe mwese twese nukuvuga intambara yo kurwana na Satani si yanje si yawe wenyene ariko ni yacu twese ngo tuze tuzenguruke ico gisagara twese kandi
itandatu. Rimwe rimwe twumvise, rimwe kuzenguruka igisagara rimwe no kuza imbere y'Imana gusenga Imana niburi rimwe ku munsi, niburi rimwe ku munsi. Iyo uri kurasenga ubwira Imana niburi rimwe, ariko kandi twumvise ngo tuze tukizenguruke twese. Mugabo uyu munsi amasengesho avuzwe abandi bibera hiyo, bobo ntibarimwe mu kuzenguruka ico gisagara. Ya misozi izosenyuka gute? Bimwe bitugora, bimwe bitubabaza bizosenyuka gute? Tubihereza abantu bamwe gusa akaba aribo babikora, abandi nabo twibereye mu byacu hiyo. Ariko ngo umutwaro utwaye abantu benshi ugirane urabahuka. Nukuvuga ibyari kwikorera abantu babiri byikoreye umuntu umwe biramupfuna. Nukuvuga rero nubwo biruko tubwirwa ngo ntitureke gukoranira hamwe, kuko gukoranira hamwe bifise akamaro. Rero murongo wa 4 ngo kandi abaherezi ndwi baze bajane inzamba ndwi z'amahembe y'imfizi z'intama, bagende imbere y'isanduku maze ku munsi ugira indwi muzenguruke ico gisagara. Ibiheta-ngabo kangahe? Ibiheta-ngabo kangahe? Indwi. Nukuvuga isanduku Yosuwa yatwaye ico gihe ryari isanduku ryarimwo amasezerano, ryarimwo ya mategeko Mose yahabwa ku musozi Sinayi 10. Niyo yari mwari rya sanduku y'isezerano, niryo batwara imbere mu kuniga mu kuja mu ntambara, abaherezi bakarirerura. Twebwe isanduku dufise ry'iki gihe ni iri jambo ry'Imana. Haleluya. Ajya mategeko Mose yahawe akayandika ku bisate by'amabuye, naho wogene mu iryo sanduku rya kera ntabyo ushobora gusangamwo, ariko Mose yaciye yandika mu gitabo cyo kuvayo. Haleluya. Ayandika mu gitabo cyo kuvayo, niho hari ya sanduku y'isezerano, niyo nicyo ciki gitabo c'Imana, niho hari isanduku y'isezerano. Niryo tubwirwa ngo tuze turerure isanduku y'isezerano. Ngo buntize amatwi, isanduku y'isezerano ni iki? Ijambo ry'Imana. Niryo ririmwo ya mategeko 10. Iri jambo ry'Imana ariryo sanduku y'isezerano. Uritwaye ukaja imbere ya Satani. Umukozi umwe niwe yatubwiye igihe yagenda ahantu ku rugendo baramufata afise ibeji y'ubukozi, avuga ati iyo beji yaramukijije. Bamubajije tugiye he? Ati naje kuvuga ijambo ry'Imana, none mbonye ko ntosubira inyuma ntashisaho nahoramba. Ngo pastor ngo uragenda udusengere na twebwe. Kubera iki? Kubera iki? Mu mutima isanduku ryari mu mutima wiwe. Iki kintu rero ni ngombwa ukigumye mu mutima wawe. Iri jambo ry'Imana umenye tuyi Matayo 7 atubwira ngo iki? Musabe. Yohana 3:16 tubwira ngo iki? Matugirire neza. Aya majambo niyo yazodutunga mu kwirisanduku y'isezerano. Abansi barinyaze bakaritwara hanyuma bakaryugara. Warabizi ko rigiye kugagwa? Urabizi ko rigiye kugagwa? Urabizi ko itegurwa yamaze kujaho yo kugagwa? Urabizi ko Bibiliya zindi shasha zamaze gutegurwa no gusohoka zasohotse? N'itangazo ryo gukoresha iyi Bibiliya byamaze gusohoka. Habuca kabiri gatoyi twebwe dukoresha iyi Bibiliya tukazoshirwa mu ibohero, ariko Yesu azotugwanirira. Haleluya. Mwibuke Petero ari mu ibohero, ngo bamurindishije abantu bamuzunguruka, ariko Petero yarashoboye kuva mu iryo bohero. Umumarayika aragenda aramwugururira aravuga ati sohoka uze tugende. Maze Petero arasohoka aragenda kubw'ubushobozi bw'Imana. Nawe niwizera Imana. Ngoma ngaruke mvuge nti rero rya sanduku y'isezerano rimwe uzoshira imbere y'inyonga z'Uhoraho,
ugenderamwo niryo rizogukiza. Uyu munsi rero aba baherezi bariko barazunguruka kirya gisagara, barazunguruka umunsi wa mbere, barazunguruka umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu gushika ku munsi wa gatandatu igisagara nticahenutse kubera umunsi utari bwashike. Haleluya. Urashobora gusenga rimwe kabiri gatatu ntiwishurwe, umenye ko ubugombe bw'Imana buziraho bugombeye. Imana yishuriraho igombeye. Ariko iyo usenze byose ukavuga uti Yesu ndarangije ibyo ugomba bibe mu ijuru nk'uko biba mu isi, ukisinzirira, mbega hari icyo usubira kwinona? Usinzira umenya ko uzigamwe na nde? Yesu wenyine n'abamarayika. Rero cyo gituma mvuze ngo uyu munsi rero uruzitiro rwawe, uruzitiro rwawe, uruzitiro rw'urwangano, uruzitiro rw'amabuye ruri mu mutima wawe, uruzitiro rw'urukundo wahevye gukunda mwene so, uruzitiro rw'inzangano, uruzitiro rwo kutabona aba muri kumwe ko aribo musangiye inzira ija mu ijuru. Nibyo nagomba ngo uyu munsi bisenyuke, bihenukire hasi, ubwira Imana uti Mana iki gisagara cyose ndakiguhaye, ukigwanirire kugira ngo kibi canje kigaruke, nuko yeri kigirende isenyukire hasi. Haleluya, haleluya. Ngomba rero ko isenyukire hasi. Yewe wa muntu ugikwega agacupa, yewe wa muntu ukigenda kuraguza, yewe wa muntu ugitegwa inshinge zo kubyara ku rugero, yewe wa muntu ukigomba kuzibira urubyaro Imana yaguhaye, yewe wa muntu ugomba gukora ibyo Yatani yamaze kuduhebesha akagutuma ibisubirayo, enda vayo bihebe ntusubireyo, nta kamaro kirimo. Bwana Yesu atugirire neza, Bwana Yesu aturumiye, Bwana Yesu aturumiye. Uyu munsi rero gituma nagomba ngo ibyo byose bisenyuke nk'uko umunsi ugira ndwi Yeriko yasenyutse igasenyukira hasi. Nawe uyu munsi byose ubisenyure imbere y'umusaraba, imbere y'umusaraba, imbere y'umusaraba, uvuga uti ewe Yesu ndaje uyu munsi mu wawe. Haleluya. Ndaje uyu munsi mu wawe, ndaje uyu munsi unyakire, ndaje uyu munsi unyakire. Yesu atugirire neza, Yesu atugirire neza. Inshuti yanje, murongo wa 5 tubwira ngo maze ayo mahembe y'imfizi z'intama nibayavuza ijwi rirandiriye, mukumva ijwi ryayo, abantu bose bace biha akambo icarimwe, maze uruzitiro rw'amabuye rw'ico gisagara ruca ruhombokera hasi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nagomba uyu munsi mucumbo y'amajambo y'Imana mubuze twese dufatane hamwe dusenyure amacakubiri ari mu rusengero rw'Imana. Nagomba uyu munsi dufatane hamwe dukure inzangano ziri mu rushengero ry'Imana. Nagomba uyu munsi dufatanye hamwe dukure iyo karimbi Satani yashinze ko kutabona mugenzawe kari mugenzawe, muri ko murajana mu ijuru, muri mu rugendo rimwe, kugira ngo iki gisika cyose kigirende gisenyukire hasi. Mu izina rya Yesu Kristo birashoboka, mu izina rya Yesu Kristo birashoboka, mu izina rya Yesu Kristo birashoboka, kugira ngo tuzenguruke iminsi 6 uyu munsi ugira ndwi ariyo dukoraniye hano, igisika cyose gisenyukire hasi mu izina rya Yesu Kristo. Abumvise amajambo y'Imana, Imana ibahezagire. Abifuza gusenyura, abifuza gufatanya na twebwe abakozi b'Imana, abifuza kuzenguruka igisagara ca Louisville, abifuza kuzenguruka aho ubaye kugira ngo ukureho ibitanezereza Imana, ndabahaye kaze kugira ngo tuje gusenga Imana turi kumwe. Duhaguruke, duhagarare twese, amazina duhagarare twese.
duhaguruke twese. Guma mu rugo rw'Imana ewe guma mu rugo rw'Imana ewe guma aho Yesu yagusize uhagume azoba ari yagusanga ntuhagume ya ewe guma mu rugo rw'Imana ewe aho Yesu yagusize uhagume azoba ari yagusanga ewe guma mu rugo rw'Imana ewe guma mu rugo rw'Imana ewe guma aho Yesu yagusize uhagume azoba ari yagusanga ntuhagume we yewe ndagiye gusenga Imana ijwi ry'Imana ryavutse sigomba gutebayo ugira ngo uze ubwira umwami wawe umfashe kubomora iki gisika umfashe kubomora iki gisika umfashe kubomora no gukuraho iki gisika ugira ngo umwami Yesu niyagaruka azosange nawe uhagaze ngufashe gukuraho iki gisika yewe iki gisika kiragoye igisika ntituzokijana mu ijuru urukuta n'ibyaha byacu urukuta n'ibyaha bituzibira urukuta n'ibijya bituzibira bikubuza guhana ubushake n'Imana kuyaga n'Imana tugiye gusenga Imana abo Imana yabonye kuyu munsi bakwiye kwakira agakiza kabo bagasangira natwe kubamara iki gisika kiri muri Ruwizipfire kiri Nzakano kiri hano cyo kutumvikana kiri hano cyo kutabona bagenzi bawe kwa bagenzi nabo bamusangiye umusaraba ariko Yesu uyu munsi azanye imburi abayumvise Imana ibahezagire amen urumwanya pastori tugatora gukoresha uyu mwanya haze Bwana asifiwe sana. Imana umukozi w'Imana imuhezagire. Haleluya. Turahamagaye n'abarwayi nimba bariho n'abasaba inkomezi nimba bariho nabo nyene tubahaye kaze. Hanyuma mwarimu Jerome aza gusengera abarwayi hanyuma jewe nanje ndaza gusengera mpemu yera hama mwarimu Mama Sifa aza gushima mubimaze gukora ibyakoze byose reka tumuhe kaze Imana iguhezagire. Data uri mu ijuru Haleluya. kubw'amaraso yawe y'umwana wawe Yesu Kristo yasezeze ku musaraba Haleluya. bari kugira ngo duharirwe ibyaha byacu uratubwira ngo dusenyure ibisika mami bituzibiye imigenderanire yawe natwe aba bantu babonye ko bakwiye gusenyura bakwiye kuza imbere yawe ibyadondaguwe ni byinshi umwe wese yafashwe na rimwe mu byadondaguwe cyangwa abiri cyangwa atatu turabasabiye imbabazi rero umwe wese mu byo yumvise byamutsinze yagiriyemwo twebwe ntitumubajije ariko mwami mpemu wawe ariko aramusigurira mu mutima wiwe ariko aramwemeza ibyo yagiriyemwo bitabereye turagusaba rero mwami aho satani yaciye mu kumugerageza satani yaciye mu kumukoresha agakora ibyo tuhakitse amaraso yawe y'amaraso wopfira ku musaraba y'amaraso mwami amwe watanga ugira ngo abantu bakwizeye baze bozwe muri ayo maraso aba rero baje kozwa muri ayo maraso baje kozwa muri ayo maraso baje kozwa muri ayo maraso bakire ubagirire imbabazi bakire ubaharire bakire mwami abagira mu bumaragwe ntibasubireyo abagira mu busambanyi ntibasubireyo abagira mu kwidodoma ntibasubireyo abagira mu zindi njego zitabereye ntibasubireyo icumu umwe wese yagiriye barakinzi Yesu ndagusabye ubagirire imbabazi Yesu ndagusabye ubaharire Yesu ndagusabye ubakire ubandike mu gitabo cyawe cy'ubugingo naho inzamba yawe yovuga ubunyene mwami bagusanganire uko uzoba wabahariye uko natwe twogusanganira abariko bagusanganira nabo nyene Yesu bandike mu gitabo cyawe cy'imbabazi amazina yabo azosomwe uyu mukenyezi ari hano uyu mushinga ntari hano uyu musore ari hano uyu munsi amazina yiwe azosomwe
Yesu abari aboza abari abagirira neza. Turagushimiye Yesu, turagushimiye kubagirira imbabazi, ushimiye kwanditsa amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo na ca gitabo cy'icibutso. Iyi tariki y'uno munsi izoba icibutso kuri bo, bariho bakiriye agakiza, bariho babonye bagiye gutegura inzira y'ibihamo. Mwami wanje guze wiciremo nawe, urakoze kubagirira imbabazi. Rero tubasabiye imbabazi, turi ibyaha b'abantu b'abakozi bawe washiraho, turi ibyabono byawe ngo bagirire imbabazi. Uhereye isaha uhageze umunsi uzogarukako, bazogume bakwiteze, bazogume bakwiteze, bazogume bahagaze, ubagwanirire intambara. Satani atsindwe aho yacaye kubagerageza, ntasubire kuronka ikibanza. Urakoze Mwami kubyumvise, kandi urakoze kubagirira imbabazi mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu tubisabyemo, amen. Mana yacu yo mu ijuru, wejeje guharira abantu ibyaha byabo ngo waca ukiza abarwayi. None Yesu Kristo tukweretse abarwayi mwami, wumva amagara yabo atameze neza mu mibiri yabo. Mu izina rya Yesu Kristo, ni wewe muganga, ni wewe muganga uri hejuru y'abaganga, ni wewe mudogiteri izina rya Yesu. mu izina rya Yesu Kristo, kuko ububasha waduhaye mwami bwo gukandagira, turasenga mu izina rya Yesu, ikora uburyo bwose. Ewe wandwara soka mu izina rya Yesu, ewe wandwara soka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu turagukandagira soka katika jina la Yesu, soka katika jina la Yesu. Izina rya Yesu. Sema kwamba kwangu nyingi yote msumbukao na kulemewa, ona wasawa wamesumbuliwa na magonjwa. Ewe Baba, mbele zako hakuna jambo lisilowezekana. Wewe ni Mungu unayefanya njia pasipo njia, katika jina la Yesu. Baba, uwasafishe waetoke hapo wakiwa salama bila magonjwa yoyote. Kuna wengine Baba wako mahospitalini, katika jina la Yesu mkono wako Baba waguse popote walipo, wapate kupona. Wengine wako manyumbani Baba, na wao waponye katika jina la Yesu. Ninalituma moto Baba, ninalituma moto. Ewe mgonjwa popote uwe awapone jina la Yesu. Na ndani ya kanisa kuna wagonjwa, ewe Yesu Baba, tunaomba katika jina lipitalo majina yote, amen. Amen. Reka duhaguruke dusenge Imana, dusabe inkomezi. Yesu niwe atanga inkomezi, ntabwo ari umwana w'umuntu atanga inkomezi, ariko Yesu wenyene niwe yitangira inkomezi, niwe aguha mpemu yera, niwe aguma muri wewe kugira ngo mpemu w'Imana agume muri wewe, akubuza ibyo ari byo byose ushobora gukora. Mwame tumanona ngo bari biteguye ngo mpemu yera niyo yansatuwe n'Imana. None muri kano kanya turahamagaye mpemu wawe yururuke muri bano bantu basagaje hano mwami, kugira ngo umuntu wese yuzurizwe nawe
ryawe, turi ibyombo byawe mwami ugomba kuvugiramo. Tudafise mwemu wawe nta namwe ushobora kurambika umusaya. Erego tudafise mwemu wawe nta kintu na kimwe Mana dushobora gukora kinezera izina ryawe. Mu izina rya Yesu turahamagaye umuriro wawe wururuke mu isengero ryawe, wururuke mu isengero ryawe, mu izina rya Yesu wururuke, wururuke kuri abo ari bo wese, mu izina rya Yesu turaguhamagaye mwemu, turaguhamagaye mwemu utangure kwibuka. Yesu turakwirinze kugira ngo ukore ibitangaza muri bano bantu bari hano hantu. Mu izina rya Yesu turahamagaye ubwami bwawe, mwemu wawe akoresha uwo ari we wese. Isengero ryawe uryuzuze mwemu wawe, isengero ryawe urisubize mu mubyuro, isengero ryawe wongere urikoreshe. Yesu urakoze Mana, urakoze Yesu, urakoze kurikoresha, urakoze Mwami. Genda genda kuko wese, genda genda mu isengero ryawe, genda genda mu isengero ryawe, vuga mu isengero ryawe, genda genda mu isengero ryawe, genda genda kuri umwe wese, genda genda mu isengero ryawe, genda genda mu isengero ryawe, genda genda mu isengero ryawe. Haleluya. Yesu, kaze Yesu, kaze mwemu, kaze mwemu, kaze wivugire muri baba bantu, mwami w'amahoro, kaze, kaze mwema ryawe, 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 kaze mwemera, kawe Mana, kaze, 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 ubuzima bwawe bubagiye cyawe ibisigaye urakoze mu izina rya Yesu, amen. Nagushimiye Mana ugororoka, nagushimiye Mana wera, Imana bugingo, Imana imera udende, Imana twizeye, Imana twakurikiye, turagushimiye kugira neza bwira bwawe. Ukoze ibikomeye Mana kuri uyu musozi, ukoze ibihamye Mana kuri uyu munsi, Mana y'ubuhungiro, Mana data wa twese, kumviriza amajambo y'ingirakamaro, amajambo Mana adusubiza mu ntege n'inkomezi mwami wanje, amajambo yo gusenyura ibisika byubatse mu mitima yacu, amajambo mwami wanje kibirenge kizima Mana ahaye Yoshua umukozi wawe Mana. Yesu uri mu ijuru turapingize mwami ngo mahoro natwe kibirenge kizima uduhe kugenderera amajambo Mana, uduhe kibirenge kizima mwami wanje Yesu kugendana nawe, uhoraho nyakubahwa mwami, udutandukanye n'ibitagira akamaro, udukuremo kibirenge kizima Mana ibyatubuza mwami w'amahoro data kuzokumva isama yawe yakabanga. Yesu uri mu ijuru uduhe guhunga, duhunga uburaka bwa Satani, duhunga umukino wa Satani, duhunga ibikorwa bya Satani, duhunga bya bindi bimwe agenda atwereka
turi mu ijuru bikaba birangiriye hano urakoze ni mu izina ryawe Yesu Kristo tuzamwizezemo amen. byose birashoboka mu kwizera, byose birashoboka mu kwizera. Byose birashoboka mu kwizera, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Ndabasabira umwe wese agende atwaye iri jambo ryo gusenyura igisika. Bwana Yesu atusaidie gusenyura igisika kiri mu ishengero ry'Imana, gusenyura imisozi iri mu ishengero ry'Imana. Hanyuma naho Yesu yoba agitevye urupfu rugashika, tuze tubonanire mu ijuru. Amen. Umuntu umwe ashima Imana kubw'ijambo ry'Imana. Turakengurukiye mwami w'amahoro kuri iri jambo ry'umukozi wawe wamutumanye mwami, uramuzi uramusobanukiwe mwami, turakumva ubwiza bwawe mwami, ushishikare kumutwikira kugira ngo mwami atume arambira hano ku isi, aze aravuga ijambo ryawe hirya no hino. Ibisiga mukomeze mugirire neza, umuhe n'irindi mwami azovuga mu yindi minsi mwami w'amahoro kugira ngo abwire isengero ryawe, natwe turyakire mwami, rive mu mitima yacu, ibisika biri hagati yacu mwami bize bisenyuke umwe wese, ibisigarura ko turabana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Si umwami aduhezagire twese kuri uyu munsi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ya twese duhereza Imana icyubahiro dushize ibiganza hejuru. Amina. Ababyeyi ngo Satani niwe utanezerewe guno munsi. Amen. Satani niwe utanezerewe, ariko twebwe ndizera ko twamajije kuronka kandi ko twahaze. Hari ugifite inzara yewe? Twagomba twakora n'amakesha, yaba ari kuwa gatandatu tuba tugiriye ko tugakora amakesha, ariko tuzobikora kuko turi iwacu. Hama tugeze mu mwanya mwiza wo gutanga amashikanwa yacu, ariko turafise abasabye gushima, nagira ngo aka kanya baze kugakoresha, natwe turi gutegura. Ahangaha inkoko nini yo muri kubona ni ikigira 10. Aha ni amashimwe ugomba gushima Imana ko yakugiriye neza, ni inkoko yo hagati. Hano ni sadaka isanzwe. Hama rero turi kwitegura, dufite hano Venansia uzamukunda yasabye gushima, tukagira n'umutama Shautier, hama tukagira na Anesia. Rero turatangurira kuri uzamukunda Venansia, tuze dukurikizeho Anesia, umutama Shautier arafunga. Turabakire mu izina rya Yesu n'abandi bari gukora ubwo gundi murimo. Isaha yashitse abakubona usegasega, bakakubona ukorera abandi we, bazotangara bumigwe bakubonye utanga ubuzi. Saya wariye Imana igiri kwishure, ugira wishure. Saya wariye Imana igiri kwishure, Imana yanguteguriye umugisha.